UPTV Burundi. Ubutumire bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu ca Somalia nyenicubahiro Sheik Mohamud yagize urugendo rw'akazi kuri uno munsi genekerezo rya 20 gitugutu. Agishika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye yakiriwe na nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwiwe, aho baciye bajana araheza aranamwakira no ku kirimba c'umukuru w'igihugu, aho bagize umubonano baraganira bisanzuye kuvyerekeye imigenderanire isanzwe hari hagati y'igihugu c'u Burundi be n'igihugu ca Somalia. Mu mubonano abo bakuru b'ibihugu bagize nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Somalia yakeje cane bimwe bivuye ku mutima umukuru w'igihugu c'u Burundi ku ruhara ntangere w'intwaramiheto z'u Burundi, aho yanazishingiye intahe ku butwari zerekana mu gushigikira igihugu ca Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Yamukeje kandi no ku ruhara rw'u Burundi rusanzwe gwitanga no mu bindi bihugu kugira ngo rusahirize ibihugu kugarukana amahoro n'umutekano, aho yagarutse ku gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be no mu gihugu ca Republika ya Afrika yo hagati. Umukuru w'igihugu ca Somalia yakeje kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ku nteguro nziza y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango w'isoko rusange ya Komesa yimirije ikazobera mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 31 gitugutu, aho yashimye n'integuro aho zigeze. Ivyo bikabigaragaza yuko Burundi bubandanya bushimwa n'amakungu kuvyerekeye amahoro n'umutekano, ariko no kuvyerekeye iterambere. Eka muri yo nama yanamukeje koko musanzwe muzi yuko nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi azocaramutswa uwo muryango, azocarongora uwo muryango w'isoko rusangi Komesa. Umukuru w'igihugu ca Somalia yakeje kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi ku murindi w'iterambere igihugu c'u Burundi kiriko, aho mbere yakeje kumbona kazoza y'u Burundi bwishira bukizana mu 2040 kandi Burundi buteye imbere mu 2060, anamo teri intege ku nteguro y'inama y'abanyamitahe itunganijwe ku magenekezo ya 5 na 6 Kigarama uno mwaka mu ntumbero yo gutera agacumu k'ubumwe umushirwa mu ngiro y'uwo mugambi w'imbona kazoza y'u Burundi buteye imbere. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe ubwiwe yahaye ikaze cane mugenzi we umukuru w'igihugu ca Somalia, aranamwifuriza kuroranirwa na cane cane yuko atari ubwa mbere aje mu Burundi, ni igihugu asanzwe azi. Yamwifurije rikaze nawe nyene arashimangira intumbero u Burundi bwafashe bwo kwama bufata mu mugongo igihugu ca Somalia kugira ngo naco gishobore gutsimbataza amahoro n'umutekano. Yakeje kandi mugenzi we arongoye igihugu ca Somalia kuko gyarutse kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko, eka no kuruhara wenyene akora kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore gusasagara mu gihugu ciwe. Abo bakuru b'ibihugu uko ari babiri baganiye kandi no kuvyerekeye amahoro n'umutekano mu karere no kw'isi, aho bateye akamo ibihugu biri mu ngwano guhagarika intambara, ariko bigashira imbere cane cane ibiganiro nk'inzira irama yo gutora inyishu y'amatati. Abakuru b'ibihugu kandi biyemeje kubandanya batsimbataza imigenderanire
yabo. Muri iyo ntumbero kuvyerekeye imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri batanze intumbero kubashikiranganje mu byo bajejwe ari imigenderanire gutuma ko intama vuba bwango y'umugwi rusangi usanzwe kurikirana ivy'imigenderanire mu bisata bitandukanye kugira ngo ihure gutyo ishobore gutegura iyindi migambi mishasha kandi ikomeye yotuma imigenderanire ishobora gusimbataza mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, amagara y'abantu, guhanahana ubuhinga, guhanahana ubumenyi, inyubako, amahoro, umutekano eka n'ibindi bisata. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakeje kandi n'igihugu ca Somalia namwemerera yuko mu gihe cose igihugu ca Somalia kizokenera Burundi buzokwama bwitaba bufatiye mbere kugira ngo ivyo bihugu ko ari bibiri bisimbataze imigenderanire kandi ico gihugu gishobora gushika kwiterambere rirama gishimikiye cane ku mahoro n'umutekano. Untumbero yo gusimbataza imigenderanire isanzwe hari hagati y'ibihugu y'igihugu ca Somalia n'igihugu c'u Burundi abakuru b'ibihugu batanze intumbero kubashikiranganje mu byo bajejwe harimo imigenderanire yo gutuma ko inama vuba bwango y'umugwi usanzwe uhuriwemwo abahinga batandukanye mu gusanzwe kurikirana by'imigenderanire kugira ngo bahure bicarane bategura indi migambi isimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye igisata c'amagara y'abantu igisata c'uburimyi igisata c'ubudandaji igisata co guhanahana ubumenyi n'ibindi bisata vyose bitandukanye. Biyemeje kandi no kubandanya batsimbataza imigenderanire ku rwego rwo mu karere cane mu gushira mu ngiro umugambi w'ubumwe bwa Afrika w'2063 be n'umugambi w'urwego mpuzamakungu 2030 kugira ngo babandanye bashigikira iterambere rusangi. Mu gusozera umukuru w'igihugu ca Somalia yakeje cane arashimira umukuru w'igihugu c'u Burundi kwikaze yamwakiranye eka aranamutumira nawe nyene ubwiwe ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yogendera igihugu ca Somalia ubwo butumire nyene icubahiro Varisto Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yabwemeye. The UPTVBURUNDI online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok and all social media platforms. Please follow us.